shaka kuvuga ku ijambo rivuga ngo Imana ishaka ibyiza bivuye mu mutima wawe. Amen. Imana ishaka ibyiza bivuye mu mutima wawe. Imana iraba umutima, kandi hanze ni hanze nyene, kandi indani ni indani nyene. Urashobora kwihambika ishusho nziza ukaba usa neza, ariko muri wowe indani ukaba utameze neza. Birashoboka yuko hanze urashobora kuba umeze ukuntu usa nabi, ariko ndani hasa neza imbere y'Imana. Ibyo byiza ndiko ndavuga ntabwo ari byiza bishimisha abana b'abantu, ariko ndavuga ibyiza bishimisha Imana. Kenshi ibintu dukora, dushaka gukora ibintu kugira ngo dushimishe Imana, dushimishe abana b'abantu, banezererwe, babone yuko ego ujya n'umuntu mwiza. Ariko kuri position y'Imana ubona yuko ibyo uri kurakora eske binezereza Imana cyangwa bituma Imana inezererwa. Imana ikeneye ibiri muri wewe, mu mutima wawe. Nimba ari ububabare, ubuzane ubusuke imbere yiwe. Kona Ana yarababaye, ntiyagize ibintu byo kwigirisha, ariko yarasutse umutima w'imbere y'Imana, kuko nivyo byari muri we, nivyo byatemba muri we. Imana idufashe, agira umuntu avuga amen. Ego nimuntera ubwoba siko muvuga amen. Hallelujah. Kuki Imana iraba umutima? Kuko mu mutima niho harimwo stock, cyangwa mvuge stock, cyangwa mvuge ngo niho harimwo ububiko b'ibintu bike cyane biboneka mu maso yawe, cyangwa byinshi biboneka cyane mu maso yawe. Umaze guhura n'umuntu iyo ashavuye, arashavuye, ariko umuravya, ariko muri we iyi visage yerekanye ntabwo ari vrai, ariko verite ni ijya ya mbere yarameze. Ariko kuko ashaka guflata hanze, acha twenga kugira ngo ubone yuko bimeze neza. Ça va, bimeze neza, ni bon, ça. Ariko indani ntabwo ari bon. Hasa Imana nikeneye ibi, ariko Imana ikeneye ibiva ngaha. Imana idufashe. Reka munyemere dusome muri Luka. No musi ndasoma ama verset menshi cyane. Luka 6 umurongo wa 45. Umunyangeso nziza akura ibyiza mu itunga ryiza ryo mu mutima wiwe. Fistorindira usome neza buke buke. Twagiye. Umunyangeso nziza akura ibyiza mu itunga ryiza ryo mu mutima wiwe. Mu itunga riri hehe? Mu mutima wiwe. Bwira uri hafi yawe ngo umutima wawe niryo tunga ryawe. Cyo mumbariza umubwire ngo hari mwiki. Ntakwishura, ntumwishure. Utajaza mwenyewe. Amen. Ego. N'umunyangeso mbi akura ibibi mu itunga ribi, ibibogaboga mu mutima. Yes. Nivyo akanwa kiwe kavuga. Urakoze. Nimba uri umunyangeso mbi, nibisigura yuko mu mutima wawe haba hameze neza. Bavuze ngo uri munyangeso mbi, bivana n'isoko aho bikomoka, ni mu mutima wawe.
nimba uri umuntu mwiza ntibivugwa yuko muri wewe harimo ikintu kibi. Ashobora guhura n'umuntu akakubwira ngo sha mimi ningekuwa niko mtoto mbaya ningempaga makofi ya sawa sawa. Ivyo uvuze nivyo biri muri wewe na karori mtoto mubaya nuko gusa wagize sambla ya Mwuka Wera n'agakiza. Muri wewe uri umuntu mubi. Ngo ibibogaboga mu mutima w'umuntu nivyo bigira gute? Mufashe shengero nivyo bigira gute? Nibyo bisohoka hehe? Donc bisigura yuko ivyo tuvuga nibiba bije kuza gusa, ariko biza kuko bivuye hehe? Nivyo bipakiwe mu mitima yacu. Imitima yacu, ijambo ry'Imana ryatubwiye yuko niryo tunga dufise, cyangwa mvuga ngo n'ububiko dufise. Ijambo riri muri Psaumes, somera 119 11. Psaume 119 11. Nabise ijambo ryawe mu mutima wanje. Iyo ubise ijambo ry'Imana mu mutima wawe, mu kanwa kawe havuga iki? Havuga ijambo. Ngo noye kugucumurako. Ngo nabise ijambo ryawe mu mutima wanje kugira ngo noye kugira gute? Kugucumurako. Iyo mu mutima wawe hari ijambo ry'Imana, nta numwe kwigisha yuko kijya n'icyaha na kijya si icyaha. Ariko ijambo ry'Imana ryonyene rirakwiriye kukubwira kandi ririkwije kugira ngo rikwereke yuko ibi birabereye ntibi navyo ntibibereye imbere y'Imana. Kuki Dawudi cyangwa umwandisi w'iri zaburi yavuze ngo nabise ijambo ryawe mu mutima wanje? Hébreux 4:12. Kuko ijambo ry'Imana ari rizima. Nimba yavuze ngo nabise ijambo ryawe mu mutima wanje, nuko yarasi yuko ijambo ry'Imana ari ubuzima. Ikintu cyambe ikigira kabiri, rifise ubukuba. Kandi rifise iki? Ubukuba. Ubukuba Makari. Ububasha canke rirakaze sinzi. Makari. Makari basi makari. Rifise ubugi buruta ubw'inkota zose. Yego. Rikinjira aho ritanya ubugingo n'impwemu. Yes. Rigatanya ingingo n'umusokoro. Risuzuma ivyo umutima wiyumvira. Rigira gute? Risuzuma ivyo umutima wiyumvira. Yes. Ukagabira. Kandi imbere yayo nta careme gihishijwe. Yes. Ariko vyose vyambaye ubusa. Biragaragara imbere y'inyonga izotubaza ivyo twakoze. Iryo ni iki? Iryo ni ijambo. Nashaka ndagutumire muri kino gitondo mu mutima wawe havemo ivyiza. Umva, turahejeje guhimbaza, twamaduhimbaza, twamadutazira, dushikanira Imana, dukora ibintu byose bikenewe uko ishengero canke uko Bibiliya idusaba. Ariko mu majambo yose ndiko ndaraba muri Bibiliya, ijambo canke uko Imana idusaba, ntidusaba nka routine canke bavuga gute mu Kirundi? Mufashe ngaho Ikirundi canje cyo mu Kamenge. Umugenzo urakoze sha. Imana nishaka umugenzo, ariko Imana ishaka ubuzima. Imana ishaka ubuzima. Nubikore pour kubikora, ariko ivyo ukora byose mu gitabo cy'Abikorinto aravuga ngo nimba mutange nk'uko umutima ugize gute? Ubishaka, ubigomba. Ekavuga ngo nimba usenga, usenge nk'uko umutima ubishaka. Nimba uririmbe nk'uko umutima ubishaka. Nimba utazire nk'uko umutima ubishaka. Nimba usenga, usenge nk'uko umutima ugize gute? Ubishaka. Kuko Imana niraba ibikorwa, Imana iraba umutima wawe. Haleluya. Haleluya. Nituri muri competition, oya. Ariko turiko turakora ibintu bivuye dusuniswe n'Imana, dusuniswe namwe muyera, apana n'umwana w'umuntu.
nicyo gituma ijambo ry'Imana rivuga ngo ibyo mukora byose mubikore ku bw'icyubahiro cy'Imana. My God, haleluya, haleluya. Kuko ijambo rirafise ububasha, ijambo rirakomeye, rirafise ubuzima. Iyo ijambo rigwiriye muri wewe, iyo ijambo rivyagiye mu mutima wawe, nta kindi ushobora gukora kidahwanye n'ijambo ry'Imana. Nimba uyu mwanditsi yavuze ngo nabitse ijambo rya mu mutima wanje kugira ngo ntoye kugucumurako, mu yandi majambo uri muri jewe, sinshobora gukora ikintu gitandukanye nicyo twavuganye. Si ibintu byo kuncunga ngo ibi jewe n'Imana turazi ibyo twavuganye, ndazi icyo yambwiye, ndazi ibyo nkwiriye gukora, ndazi n'ibyo sinkwiriye gukora, kuko ndazi aho twavuganiye, ndazi aho twahuriye. Aho twahuriye ndicunga jeje nyene hamwe n'icyo twagize gute twavuganye. Nimba ari umuntu yanyumvise uvuge ngo ego, urakoze. Aho utanyumvise basi turasubira. Abaheburayo 10:22. twegereze dufise imitima y'ukuri. Umva, nta handi dushobora kuvoma iryo jambo atari kwegera Imana. Kuko mu gihe cyose tuzi imbere y'Imana, umva, duhimbaza, dutazira, turirimba, dukora ibikorwa byose b'Imana, nta kindi Imana idushaka ko, idushaka yuko imitima yacu iba sincere imbere yiwe. Haleluya. Halo? Turi kumwe? Kuko Imana nikunda ibintu byo kwigirisha. Umunsi umwe narabajije umuntu ndamubaza kubera iki wabonye mu mwanya wo guhimbaza, arabona umuntu umwe ararira nawe aramura, nowe uriziki wewe? Ngona numvise amarira atemba kubera nabonye kanaka ariko ararira, ntaje ndumva none ni ibintu byo kwigana. Oya, si ibintu byo kwigana, ni ibintu by'indani. Nuririmbe kubera kanaka yaririmbye, nubikore kubera kanaka yabikoze, ariko bikore bivuye mu mutima kuko ushaka gushimisha Imana yawe. Twizeye atamazinda, imitima yacu icucagiwe ngo ivanwemwo ibitwagiriza bibi, imibiri yacu yuhagijwe amazi meza. Tugumye ukwatura ivyizigiro vyacu nikunyiganyige. Yes. Kuko wasezeranye ari wo kwizegwa. Proverbes 3:3. Ubuntu n'ukuri nibikuveko. Ubuntu n'ukuri nibikuveko. Ubipfundike mu izosi ryawe. Ubipfundike mu izosi ryawe. Uvyandike ku gisate. Nta kindi, uvyandike ku gisate. Nico mutima wawe. Nico mutima wawe. Mu yandi majambo, ivyiza ukora, ibintu byose mwavuganye n'Imana, uvyandike mu mutima wawe, cyangwa amajambo y'Imana uyandike mu mutima wawe, apana mu mutwe, mu mutima. Iyo bavuze mu mutima ni kuvuga ngo ndabizi kandi nibyo ngiye gukora. Amen. Ndabizi kandi nibyo ngiye kugira gute gukora. Nari nabivuze sishobora gukura ibintu biri andeori y'ijambo ry'Imana, ibyo Imana idashaka. Salomo aravuga ngo ubyandike mu mutima wawe, kuko hari igihe bishika bikaguruka ubishize mu mutwe, cyangwa ukaba mu kumenyera. Kuko yanditse aya majambo, kuko we yari umuhinga, yarakomeye, yarafise amatungo, yarafise abadamu barebare bagufi baniniya, yarabafise. Ariko arazi yuko igihe kimwe yarasubiye inyuma. Mu gusubira inyuma kwiwe
abona ubwenge bwo kumenya yuko umuntu adafise ijambo ry'Imana muri we, umuntu adafise motivation y'ijambo ry'Imana, peu importe ivyo ashobora gukora ntibishobora gushimisha Imana. Kuko Imana nikeneye ibikorwa biboneka, Imana ikeneye umutima uciye bugufi wumvira ukamatana nawe. Agira umuntu avuga amen. Yego, ibyo ni byo Imana ishaka. Mumbabarire mvuge ngo Imana nikangika na style yawe, Imana nikangika n'ingene umeze, ariko Imana ikangika n'umutima wawe. Imana nikangika n'amashikano yawe, ni meza yazane yaduhe. Ariko icyo Imana ishaka, ishaka umutima wawe yuko wuzura ijambo, ishaka yuko ugendera mu ijambo, ishaka yuko ijambo ryiwe riba muri we, rikadudubiza, ukamedita ijambo, ukarigendera, rikaba muri wewe. Nubikore kubera imigenzo, ariko ubikore kuko wasuniswe n'iki? Ngo uvyandike hehe? Imana ibwira mukozi wiwe Mose na Yoshua, arabwira ngo isezerano ngiye gukora n'ubwo bwoko si nk'isezerano rya kera, ariko ni isezerano rishasha, aho zofata amajambo yanje nkayandika mu mitima yabo. Nta kindi, iyo bariko baravuga ijambo, bariko baravuga ubuzima bwa Kristo mu buzima bwacu. Mwanyumvise? Ubuzima bwa Kristo mu buzima bwacu. Twe turafise ubuzima, hariho n'ubuzima bwa Kristo. Kwandukizwa n'ubuzima cyangwa guhindurwa n'ubuzima bwa Kristo ari muri twebwe. Proverbes 4:4. Kandi data yaranyigishije, Yes, arambarira ati umutima wawe ugumye amajambo yanje, witondere amabwirizwa yanje, ubone kubaho. Yes. Wironkera ubwenge, wironkera uburyo bwo gutahura, ntukibagire kandi ntugatere ibitugu amajambo y'akanwa kanje. Ubwenge ntukabute, nabwo buzokuzigama, bukunde buzokurinda. Ikiri imbere ya byose ni ubwenge, nuko wironkera ubwenge, mbere ibyo ufise byose ubihebere gutahura. Simba uje kuri 4:23. Rinda umutima wawe, zigama umutima wawe, cyangwa rinda umutima wawe kurusha uko worinda ikindi cyose. Ego, kuko ariho ubugingo bugira gute? Bududubiriza. Yes. Wikure ko akanwa kagoreka, n'iminwa ihushagirika uyishire kure yawe. Amaso yawe atumbera imbere. Aho nyene uzigama umutima wawe, cyangwa urinde umutima wawe gusumba ibyo uzigama. Ijambo ryo tubwira ngo aho ubutunzi bw'umuntu buri niho. Mbe umutima wawe uri he? Umutima wawe uri he? Reka mpindure vuge ngo nimba ari Kristo ari we ubutunzi bwawe, umutima wawe uzoba connecte kuri we. Amen. Nimba nabivuze, nimba Kristo ari we butunzi bwawe, umutima wawe ego ku buryo bwo mu mubiri. Urabona abamama, nimba ushaka yuko muri ville, urabona abamama yo bafise amasakame, niba ushaka kubona umutima w'umumama aho uri, wowe fata gusa kuri sakame, kuko nta kindi acabona yuko sakame yanjye iragiye cyangwa ikiragiye. Urashobora gusanga sijya sakame, oya sijya ibirimwo, kuko umutima we wose uri hehe? Bivanye na stock nivyo agiye kugira gute? Gusoma cyangwa kugira shopping. Mvuge basi n'abapapa nabo mitima yabo iri hehe? Ku ngodo sinzi. Ariko ijambo ry'Imana duhamagariye kugira ngo tuzigame imitima yacu. Kuko tuzigame imitima yacu, kuko niho hariyo isoko ry'ubugingo. Reka mbaze mvuge ngo
ubugingo utanga n'ubugingo bumeze gute. Nimba muri wewe hari mu ijambo, nakabuza uratanga ijambo. Nimba muri wewe hari mu ibibi, hatemba isoko ry'ibibi. Ariko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo ziga mu mutima wawe gusumba ibintu byose ufise, kuko mu mutima wawe iyo ufise umunezero, iyo umutima wawe ufise amahoro, iyo umutima wawe umeze neza, nibisabwa yuko uronga ibintu kugira ngo uronga amahoro cyangwa umunezero. Ejo turiko turaririmba duhimbaza dutazira, niho naronkeye agacukira ijambo. Ukabona abamama bafise abana ku mugongo, papa ebana akavura karagwa, ariko abamama batamba n'abana bamwe, abana bashaka kugwa akasubira akamuheka. Ukabona ebana ukavuga uyu munezero awukuye hehe? Nta mafaranga afise, kumbure afise ni haba bamwita ihabara, kuko ari abatubwiye ngo ebana bito amadezi yo mbiro kure ni hatari. Urugo rwiwe ni rumeze neza, kumbure niyafunguye, na freshera afise nk'iwawe wowe umuntu wo mu gisagara, ikintu citwa deodora navyazi, ikintu citwa sinzi, kumbure nawe abona imikeke imuca koguka gutya ikazi Bujumbura, kumbure yaburaye, ariko kwamubona muri tere mu mvura mu zuba ahimbaza atazira Imana. Sikuvuga ngo arafise, ariko nuko muri we yacomeswe yamatanye kuri Kristo Yesu, niho akura umunezero wo kumuhimbaza no kumutazi. Muntu w'Imana nta bintu byo guha amahoro, nta bintu byo guha umunezero, ariko icyo wavuganye n'Imana cyo guha umunezero. Tugira turangiza umwaka, hasigaye iminsi mike. Muntu w'Imana, umunezero wawe, ijambo ry'Imana ryatubwiye umwaka kumatana na Kristo. Si ijambo rigiye, ariko uhamagariwe iminsi yose yo kubaho kwawe kwambatana naye. Hari indirimbo twaririmba kera, namambata Yesu yeye ni rafi. Iyo bavuze kwambata ni kwambata nyine. Abandi bavuga ngo mubambure, oya barabesha, ntabwo ari kumubambura Yesu. Donc kumatana na Kristo, ikintu cy'agaciro ukigumako, ikintu kitagufitiye agaciro urakirekura. Ariko nimba Kristo ari we soko, oh my God, nimba ari Kristo ari wo munezero wawe, ambatana naye, matana nawe suyu mwaka, ariko gushika aho uzovira muri isi umubane Kristo. Kera ara masengesho bavuga ngo leo tutamubana Mungu mu mashati leo. Nimba yambara mashati, nimba ari mash long change mash kuru, banana na Kristo numurekure. Numurekure, apana yaga sengesho, mana genda senzo no muzi sindakurekuye udahinduye ivyanje. Abihindura atabihindura, vuga nga Petero, mbega no kuva ko ngaja hehe? Kwari ufise ijambo ry'ubuzima, mbega no kuva ko ngaja hehe? Kwari wowe soko y'umunezero. Apana ibintu bihagaze ku maja, no kuva ko ngaja, bikure mu mindirimbo ariko bishire mu majambo, uvuge ngo sindakuva ko, sindakurekura, sindakurekura. My God, tuve mu kwigirisha ariko twinjire muri reality. Amen. Umwe wese afise uko ameze, uko yaremwe n'Imana. Ibiri muri wowe ntavyo nzi, ariko Imana irabizi. Nimba Imana ibizi, ibyo nivyo Imana ishaka. Samuel wa mbere, ndangize. Chuagarara neza cyane kujya murongo wa 12 usome neza. 1 Samuel 21:10 umanuke gushika kuri 15. Uwo munsi Dawidi arahaguruka ahunga Sauli, aja kwa Akishi umwami w'Igati. Yego. Abantu ba Akishi baramubarira bati, uyu si Dawidi umwami wa ca gihugu. Siwe bavyinira bitabiriza bati Sauli yishe ibihumbi, Dawidi nawe yica ibihumbi ndiri. Ayo magambo atuma Dawidi ahagarika umutima,
agirira Akishi umwami w'Igati ubwoba bwinshi. Araheza yigira ukundi imbere yabo, yisarishiriza muri bo, aharamba inzugi z'irembo, akarekura urukonda rugashororokera mu bwanwa. Akishi abarira abo bantu biwe ati, aho nimubona ko uyo muntu yasaze, icyatumye mumuzanira ni iki? Mbega hari abasazi nari nkenye muko munzanira uru rugabo kunsarira imbere? Urugabo nk'uru gongira mu nzu. Urakoze. Reka munyemere tuvuge ngo ndabibasabye, tuvuge ngo ivyiza biva mu mitima yacu. Subiramo kandi uvuge ngo ivyiza biva mu mitima yacu. Nivyo Imana ikeneye. Uyu mugabo Dawudi yari umuhizi, yari yarasizwe kandi yarakomeye. Ibintu byo kurwana yari top. Kandi mwibuke yuko Imana yaramushingiye intaye. Yevuga ngo abo umuntu agize gute? Agize gute? Afise umutima canke umutima shima. Imana arashingiye intaye umutima wa Dawudi. Ariko ijambo ry'Imana ritubwira ngo umunsi umwe Dawudi yinjira mu bibazo byo guhigwa. Nkuko wewe uri kurahigwa na Satani n'ibindi bintu, amasituasiyo atandukanye n'ibibazo bitandukanye, cyangwa situasiyo uri kuracamwo igutuma ushaka guhunga cyangwa gukora ibindi bintu. Fisto mu gusoma ijambo ry'ikirundi cyangwa uko babyandise mu kirundi, babyandise ukuntu kuri 12 umengo birabandanya, ariko mu ijambo ry'igiswahili rivuga ngo Daudi akayakumbuka ama akayaweka maneno yake moyoni. Apana maneno, apana majambo ya Akishi, ariko amaneno, amajambo yiwe. Daudi ahura n'ikibazo, ariko arahigwa n'umugabo witwa Sauli. Ahunze mu maboko yahungiyemo, aharongera nawe kibazo. Urazi guhunga, aho uhungiye ni kama panya ndani ya mtego. Bamubonye ujya mugabo atangura kumutwenga, aramuvuga uyu siwe Daudi, uyu siwe bariko barahiga kweli, bariko bararondera, uyu siwe. Mbega uyu mugabo ko iyasho umutima uri kurakubita ukuonye, heraba ubwoba bwiwe, heraba uyu subye amavuze ngo yarasizwe, uyu sumwe yacunguwe, uyu sumwe haririmba cyane, uyu sumwe asenga, uyu sumwe yisonzesha, uyu sumwe. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo ako kanya nyene Daudi ahindura ishusho yiwe, acarahinduka, areka inkonda, atangura gukora ibintu ngo tumutware ku mwami. Umwami aramuraba, aravuga ngo mwesha, ko muzaniye uyu mugabo mumuzanye kubera iki? Bamwe bamumenye yuko ko ari Daudi nawe ngo asebasi baramfashe, ikintu kiza kungiza ngaha, reka nigira umusazi. Kandi atari umusazi. Daudi yigira umusazi, sinzi yarafise costume arayitabura, yatangura kwigira ibintu. Usomye ijambo ry'Imana narirondeye, nsanga yuko muri cyo gihe hanze Daudi yaboneka ko ari umusazi, indani muri we harimo amajambo ariko aravugwa. Muri yo situation, muri ubwo bubabare, mu kuruha, mu gutukwa, mu bibazo bitandukanye, Daudi ntiyaravye ibibazo ariko aracamo, ariko Daudi yari ko araduza ijambo rivyagiye muri we. Iryo jambo niki Imana ikeneye. Muntu w'Imana uri mu bibazo, muntu w'Imana uri mu bihe utabona neza, niwibagire yuko ari Imana igukunda, niwibagire yuko ari Imana kwitwararika.
muri icyo gihe Dawudi yanditse igihe Zaburi ya 34 ivuga gute? Tangure ku murongo wa 2. Umva mu gihe yari musazi, umwami ariko aravuga, mbega uyu musazi mwabonye yuko aha niho mbega naho norondera ubusazi na twenze Biblia y'igiswahili ngene yavuze ngo hata kama ningehitaji kicha singetafuta kicha kama huyu. Mbona ni majambo Daudi yari yahindutse umusazi wa kweli, naho hanze ari umusazi ariko ibwina muri we hariko asohokamo ibyiza bishimishima. Nico gihe ari umusazi yavuga ya majambo. Umurongo wa 2 havuga gute? Uhoraho niwe mutima wanje, Uhoraho niwe mutima wanje ugira gute? Uzokwirata. Abaciye bugufi bazovyumva. Abaciye bugufi bazogira gute? Bazovyumva. Banezerwe. Nimuhimbazanye nanje Uhoraho. Bantu b'Imana, naho tuboneka yuko hanze bitameze neza, nimuze duhimbaze Uhoraho. Ngwino sha. Dushirane hejuru izina ryiwe. Dushira izina ryiwe hejuru, naho bariko baraduhiga, naho bariko baraturondera, naho bitameze neza, ariko naco bitwaye, nimuze dushira izina ryiwe hejuru. Narondeye Uhoraho. Aranyitaba. Ankiza ubwoba nari mfise bwose. Ankiza ubwoba. Mu yandi majambo, mu gihe hari imbere y'umwami, yumva umwami atanguye kumudesqualifier, kuvuga ngo uyo naho bonzanira igica, ubwoba bwiwe butangura kugira gute? Kumanuka. Bamwitegereje. Yes. Mu maso habo harakemuka. Mu maso habo ntihazokwigera hamaramara. Uyu mugogwa yaratakambye. Uhoraho aramwumva. Amukiza amarushwa yiwe yose. Nakindi yakoze. Ndiko ndabona Dawudi, mbega ninde yoza nkamugira basi nka Dawudi? Ninde yoza nkamugira nka Dawudi? Hagira umuntu asa. Wewe basi nakundi wihangana. Nakundi. Muyani majambo uyu ni Dawudi. Imbere yabaje kumurega imbere y'umwami, hamwe n'umwami Kishi. Ariko twe turabona Dawudi n'ubusazi bwiwe. Hanze arafise iyindi imaje y'ubusazi. Ariko imbere y'Imana umutima wiwe ugira gute? Uhimbaza, uvuga ukugira neza kw'Imana. Na kintu gishimisha Imana nk'umuntu ari mu kibazo ariko akavuga ukugira neza kw'Imana. Ijambo ry'Imana ngo nimushime Uhoraho kuko ari mwiza, kuko imbabazi ziwe ni z'uno munsi gusa. Zamaho ibihe byose, no mu bibazo, naho utabona neza, naho utabona ingene uza kurangiza umwaka, ariko urawurangiza mu izina rya Yesu, kuko imbabazi z'Imana zamaho ibihe byose. My God. Manuka havuga gute? Umumarayika w'Uhoraho ashagaje impande zose. Mu yandi majambo, naho ndumusazi ariko ndazi yuko sécurité céleste iri kuri jewe. Nacho hakuna kitu kitanigusa atavuze ngo komoa. Ari umuntu yanyumvise? Murabona yuko abakristo turafise ishusho zibiri imbere y'Imana. Hanze tuboneka uruwera gita. Imana nishaka ivyo, ariko Imana ishaka uvuge uruwera gitare bivuye hehe? Kuko Dawudi hanze yarigize umusazi, ariko indani havamwe amashimwe. Benshi mu kanwa hava amashimwe, ariko mu mitima yabo hagira gute? Ucurangiza wenyine hagira gute? Hasivye, harasivye, haraboze, harageseye. Imana idufashe. Ngwino Fisto. Ashagaje impande zose z'abamwubaha. Ashagaje impande zose. Mbega nikiye kintu cyatumye Dawidi ahirwa? Amavuta yiwe gusa, nuko yagiranye alliance n'Imana. Ico cyonyene. Urazi yuko agakiza kawe karashaba kuba guerre yawe na Satani. Nta kindi Satani dushakako, nuko twakijije gusa. Nuko nuvuge ngo Bana abapagani babaye n'abantu biwe bajya nabiwe, ariko wewe uri wa Kristo. Nico gituma ariko araguhiga, nico gituma ariko arakurondera. Abamarayika bagize gute? Bashagaje impande zose z'abamwubaha. Yego. Akabarokora.
nimwumvirize ko yes mumenye yuko uhoraho aryoshe. uyu mugabo je ndabona reka nkire iyi image ni jeje ntabwo ari bibiri. Dawudi mugihe ariko arahimbaza ariko aravuga ubukuru bw'Imana muri iyo situation mbi, je nibaza yuko iyo bari kuvuga ngo oya mwami niwe mukubite mwice, Dawudi bari kumukubita umupanga. Ariko icyo gihe hamwe n'ubwoba bumaze kugabanuka arashima uhoraho, arahimbaza uhoraho, aramutazira. Muri uko kumutazira ndabona umengo umwami iyo bari kuba urakoze papa urakoze mitera ngo hano yes duhindure ko Dawudi basi yari umujene. Ndabona umengo mu guhimbaza kwiwe, mu gutazira kwiwe, bijya n'irembo ryo gusohoka kugira ngo akizwe. Nta kindi bakora, umwama amuvuga ngo mbe mwabonye yuko uyu ninde niwe musazi mukwiye kugira gute? Mu gushima kwiwe harimo intamuko yo kugira gute? Yo kurokoka. Nashaka kubwira muntu w'Imana mu bibazo ufise, iyo ushimye uba uduze iyindi escalier, iyo ushimye uraduga iyindi, iyo ushimye uraduga iyindi, iyo ego biraza ya niwe manuka ari ahantu ndiko ndarondera. Hahigwa uwumuhungirako. Ahirwa ugira gute? Uwumuhungirako. Yarazi yuko ahungiye ahantu heza, ariko aho yahungiye asanze naho ari ikibazo. Arisubira ko aravuga ngo nahandi twohungira, reka duhungire mu Mana. Bahiriwe uwumuhungirako. Ego nimwubahe uhoraho, nimubahe uhoraho yemwe abera biwe. Je ndibaza yuko Dawudi yari yamaze kubona irembo ryo gusohoka kugira ngo avuge aya majambo ngo nimugire gute? Mwubahe uhoraho, mubahe uhoraho, yemwe abera biwe. yemwe abera biwe. Kuko abamubaha batazogira ico bakena. apana abamukorera, abamubaha, ababise ijambo muri bo, abagendera ijambo. Kuko ntushobora kubaha udafise ico wubaha, ntushobora kubaha udafise ico wumvise. Imigunza y'intambwe yego ishobora kuburanirwa no gusonza. Ariko abarondera uhoraho ntibazogira icyiza bakena. Niryo jambo twatanguriye ko apotre yavuze gute? Hajya wavuze gute? Abanyotewe nabonye harimo ijambo rivuga ngo ndanyotewe kugira kwinjira muri presence yawe. Iyo winjiye muri presence y'Imana, Imana iraguhaza, Imana irakugwanirira. Manuka shafisto. Yemwe bana bato, nimuze munyumve, ndabigishe kubaha uhoraho. Yego. Ninde agomba ubugingo? Akifuza kuramba. Ngo azabona ivyiza. Kuramba si kurya concombre canke n'indimu na gingembre kugira ngo ugumane. Ariko ukuramba, nimba ushaka kuramba ni wubaha ijambo ry'Imana. Turi kumwe? Nimba ushaka kuramba wubaha ijambo ry'Imana ukarigendera. Ho kugira ngo nushaje rya concombre n'indimu urabona uyigire ji ucushiramo ucurerere indayica pya wapi iraza tu iraza kuko numubiri. Ariko nimba ushaka kuramba na ba Dawudi bose ndibaza yuko bari bavyibushiye n'abandi bo nta kibazo mu kuvyubuha nitaye y'umuntu uko nyene ari abantu naho bofungura gute naho bogira gute niba karagenda gutya 5 cm après misimiki vyaka kagenda kuko nuwo mubiri wiwe urafise umubiri mwiza naho urafise umubiri mwiza reka complexe y'umubiri wawe urafise umubiri mwiza biri hafi yangu uraberewe mubwire ngo uraberewe ngo utajiua na njala utaugua estoma. Mayandimu nini utaugua estoma. Bo quand même il faut kuraba ibintu ufungura, nufungura en désordre. Imana idufashe. Abo turi ko tuvuge amen. Murakoze. Uzubuze ururimi rwawe goye kuvuga ikibi. Nimba ushaka kugira gute? Nimba ushaka kuramba uzubuze ururimi rwawe kugira gute? Goye kuvuga ikibi. Kuko iyo uvuze ibibi bisigura yuko muri wewe harimo ibibi. Yes. Iyo uvuze ibintu vyiza bisigura yuko muri wewe harimo ivyiza. Ujya mutipa avuga nabi, ujya umuntu avuga nabi. Si kibazo ni indani mu mutima wiwe. Shalom. Na mahoro. Turi kumwe. Wombariza uri hafi yawe ngo umutima wawe umeze gute? No mwishuri.
nimba ushaka kuramba akana kawe cyangwa ururimi rwawe nirugire gute goye kuvuga ikibi Nikuri- n'iminwa yawe yawe yoye kuvuga ivy'iguhendana. kiwani. Unaona tuko mkapitale bana, bila biwani bana tutaishi bana. Umunsi umwe narasengeye umuntu araza ababaye bantu b'Imana bafunga biwani nabara abapagani gusa n'abakristo basigaye bafunga biwani baragakizwa bagashika ku musaraba bagakizwa mu izina ryande n'abakozi b'Imana bitwa yuko ari abakozi b'Imana bafunga kiwani. Uyo mama araza hamwe n'umufasha wiwe, reka ngere kamera. Basi reka ndabivuge nahari bo kandi abivuge. Araza n'umufasha wiwe bahuye n'umukozi w'Imana mufunga kiwani. Arababwira ingene urwo rwabo ruboshwe bana sinzi ko babigenza nimba na recherche bana wewe nimwagize ivyo nivyo abakristo bakunda. Nimwagize twaza mutavya ego amarire. Haleluya. Arabagirira kwanza introduction paf ngo fata ya mazi nayasengeye mugende ejo mugaruke. Bana size bari imbere yiwe narayensenga narayensenga nabonye yuko hari ikimazi cyo kubohora urugo rwanyu. Icyo kimazi niki ari bifitiye aga probox baguze ngo mutange Isaka. None twese turaba Abrahamu aho tutanga Isaka. No ngo kijya nyene mama na papa abadamu ikira mubona umukozi w'Imana yabimenye gute oreka sha hafata ya modoka probox pya mutipe ni yatevye bei amafaranga mutipe bararondera barabura. Muntu w'Imana ashanda kubwire yuko iyo ufise ijambo ry'Imana muri we nta numwe aba apotre bishop archbishop x large bishop apotre la bishop nta numwe ashobora kukumanipula kuko ijambo riri muri wewe. Nicyo gituma ijambo ry'Imana abantu banje bagize gute niki iyo umenye ijambo rikaba muri wewe nta numwe yakumanipula. Sha iyo abari ahantu muri Bibiliya bari bavuze ngo muwe murafata inkoni bakozi b'Imana muga uno munsi nari gushishura bamwe psha ariko mwe muyeragire gute agutahuse ugasanga ukagenda ukaza aha ni ugaruke none mugiye wagiye wasezeye pastor numuzi umukozi w'Imana yitwa muri no minsi nta numwe ari umupastor naba prophet naba bishop naba apotre naba hasigaye ni umengo na magrade ya colonel general caporal oya ivyo byose ni tubikeneye dukeneye yuko ubuzima buri muri Kristo butemba muri twebwe. Naje kabisa. Haleluya. Ego ngo ariho intama cange ariho abungere bamwe batarabungere baca mwidirisha na mungere aca mwidirisha. Umungere niwe yugurura umuryango akinjira. Iyo uzobona umungere aciye mwidirisha mana we kubita pumbafu kubita. Na kindi kugira ngo ace mwidirisha ni kugira ngo ahaziki inda yiwe gusa nashaka inyungu y'ubwami bw'Imana. Tuvuge amen. Imana ikeneye ibiri muri wewe. Imana nikeneye by'undi muntu ngo il faut amener l'offrande yo kugusengera reka turatanga uko Bibiliya tubwira nimba ari amashikana y'iki turayatanga ariko ikintu cyose kitari mu ijambo ry'Imana
umengo turabafumu nuko bazi yuko mu Burundi imwe mu iganza nimwe mu yo kuraguza abakristo b'abarundi kazi shalom imwe mu yo kuraguza ituve ko mu izina rya Yesu Kristo. Wumvise apotre kanaka profete kanaka yambwiye kanaka yambwiye sasa bose bazokubwira nushaka kumvira icyo Imana ikubwira. Arona abandi bantu bangaja abaprofeti akabangaje nakindi we usengere uzokuriha wi harumwe je namaze kwirukana kabisa ndamusanga ahantu namubwira wagisuma we vanga haguruka ndamukurayo ndamubwira ibi byanditswe he ngo utaona moto wa Mungu we ushushe wako na mimi ushushe wangu. Turiko tuvuge amen. Ntagira umuntu yo kumanipira cyangwa yo manipira ubuzima bwawe ariko ziga mu mutima wawe ziga mikiri muri wewe. Aha Fisto tandukana n'ibibi bitandukanye n'ibibi ukora ibyiza rondera amahoro uyakurikire kugira ngo uyashikire. Jewe niba fise faiblesse nikumva yuko ntameze neza n'umuntu ico ndakizi jewe iyo numva yuko mfite n'ikibazo n'umuntu ndamurondera vraiment eba nkajugumira kuko sinkeneye ibibazo n'umwana w'umuntu ndakurondera nkaca bugufi nkagusaba ikigongo ego nitubura abavuga abakwanka abagira gute ariko wewe kubgawe umenye yuko urya nta jambo ribi mfitane n'urya muntu urondera amahoro. Ivyo byose turiko turavuga na handi stoke yayo ni hehe mu mutima. Aha inyonga z'uhoraho ziri kubagororotsi n'amatwi yiwe ayabangira ugutakamba kwabo. Igitsure c'uhoraho yes kiri kubakora ibibi ngo ahenebereze ukwibukwa kwabo mu isi. Abagororotsi baratakambye uhora arabumva abakiza amagogwa yabo yose. Uhoraho aba hafi y'abafise imitima imenetse kumbure muri kino gitondo umutima wawe numeze neza ariko uhoraho ari hafi yawe kugira ngo akize umutima wawe. Kumbure warababashwe uyu mwaka uraheze ari ibintu bitageze neza ariko nashaka ndakubwire yuko uhoraho ari hafi kugira ngo arestore umutima wawe. Umwana w'umuntu arashobora kuguhemukira n'umwana w'umuntu ariko uhoraho iyo defona yafise ico nico camunaniye mwe mu Imana ari kuri jewe yandobanuje amavuta kugira ngo mbwire canke nkize abafise imitima igize gute imenetse. Sinzi umutima wawe ukomeze muri kino gitondo ariko naje kukubwira ngo hari Imana hari umwe mu yera ashoboye kugukiza no kurestora umutima wawe. Aha kandi akiza abafise imitima ijanjaguritse. Yes amarushwa y'umugororosi ni menshi. Amarushwa y'umugororosi uyo ni Dawudi bariko baramuvuga yuko ko ari umusazi yigize umusazi kandi atari umusazi. Uraza n'abakristo bigira abakristo kandi atari abakristo abakigira abantu bo mu mwemu kandi ari abantu batari mu mwemu. Imwe muri boneka hanze ariko imwe muboneka na nyene mwemu indani. Jesi ishobora kuvuga ngo uraza abakristo muri no misi boga yo ujya ari mu mwemu niki kintu kikoretse yuko ari mu mwemu ngo ni kwingene yifata ari mu mwemu ngo yo arasenga neza ari mu mwemu bongo yako ego reka tuvyizere ariko ninde ari charge no kuraba umuntu ari mu mwemu ninde ari charge no kuraba umuntu atari mu mwemu nta numwe abizi atari mwemu yera wenyene n'umutima wawe wenyene. Unaweza ukatudanganya tukamona yuko uri mu mwemu ariko umutima wawe ukavuga ngo wesha fenta manika ibiganza begira byose ariko wewe turazinanye. Sasa va muri ivyo bintu uze muri Kristo Yesu umatane nawe nta rubanza ruri kuri wewe.
rangiza nshuti yanjye havuga gute amarushwa y'umugororosi ni menshi amarisho y'umugoroso ni menshi cyane ariko uhoraho ayamukiza yose. bwira uri hafi yawe ngo uhoraho agukize n'amarushwa yawe yose. azigama amagufa yiwe yose nta na rimwe rivunika. aho Dawidi ariko ariha ibyizigiro ngo haba hatana ivunja atamufupa, ndazi yuko uri muri jewe agira gute arakomeye. Ibibi bizokwica umunyakibi, abanka umugororotsi bazocigwa kwiteka. yego uhoraho acungura ubugingo bw'abasavyi biwe. mu yandi majambo Dawidi izo jambo yarivuze bamusohoye hanze ngo uyu sumusazi ariko ariruka abara baravuga ngo je ndahaswe. uhoraho acungura bande ubugingo bw'abasavyi, ubugingo bw'abantu babize ijambo, ubugingo bw'abantu bubaha ijambo, ubugingo bw'abantu bagendera mu ijambo ryiwe. muba muhungirako nta numwe azocigwa kwiteka. hora n'umukama murakoze Yesu abahezagire. Amashi menshi duhaguruke twese dusengere isengesho. Haleluya. Aririmbye ko mugenda nk'ibifyera. Haleluya. Hari igihe uba wumva umuntu we nyaruka kuri icyo utegerezwa gukora ku mwanya, hanyuma turangize dutahe. Amen. Haleluya. Eta y'umutima, ingene umutima wawe umerewe, ibiri mu mutima wawe. Yesu yaravuze muri Matayo ngo hahirwa abafise imitima itunganye, nibo bazobona Imana. Hahirwa ufise umutima utunganye, niwe azobona Imana. Umutima wawe wuzuyemo ibiki? Umutima wawe ni iki kidudubiza? Umutima wawe ni iki kiwufashe? Umutima wawe urangwamo iki? Ni ibyiza umuntu wese Imana yashize iruhande yawe, mu rugo rwawe, abo muvukana, umuryango wawe, ishengero, igihugu, mbega umutima wawe wuzuyemo ibyiza atari Imana yonyine ikeneye, ariko n'abantu mugendana mu bana bakeneye kubenefisiya. Ntibakeneye umururazi ukurimo, ntibakeneye uko gusambuka kukurimo, ntibakeneye iryo shari, ntibakeneye inzigo, ntibakeneye ako kabonge n'agahinda. Nimba bisa n'ivyo biri mu mutima wawe, Yesu aravuga ngo iyo mitima iremerewe n'ibitategezwa kwiremera, nije kuri jewe, nuzane ivyo bikuremereye. Ntiwaremewe kuremerwa n'ibintu bisa n'ivyo, ariko waremewe kuba umuntu atwara amahoro, kuba umwaja, kuba umuntu abangurukanya, kuba umuntu abana amahoro n'abandi. Ariko kandi ukaba uri hano muri iki gitondo uvuga ngo umutima wanje warasiribanganye, umutima wanje wuzuye mwiyarara, umutima wanje uraremerewe, ndakeneye umukiza, ndakeneye umutabazi, ndakeneye kwakira Yesu
kugira ngo umutima wanjye awupakururemo ivyo bintu, ampe ivyiza kugira ngo nanjye mbe mu gitigiri cy'abanyamahoro, ababanguranya. Wowe uri hano muri iki gitondo urashaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, nturakora iryo sezerano, nturakira Yesu mu buzima bwawe, nturamuhitamwo, uramwumva kenshi mu butumwa aravugwa, mu ndirimbo aravugwa, hirya no hino ku maradiyo aravugwa, umaze no kuza hano kenshi, uwo Yesu wama umwumva ko duhamagarirwa kunywana nawe, kwifatanya nawe, ariko nturagira iryo sezerano nawe, nturahitamwo ngo umuhitemwa kubera umwami n'umukiza wawe. Muri iki gitondo wowe uri ngaha utarakizwa, vyerekanishe ukuboko kwawe tugusengere. Ukaba uri ngaha ushaka gukizwa, ushaka ko Imana ihindura umutima wawe, zamura ikiganza cawe aho uhagaze tugusengere. Ukaba uri hano muri iki gitondo, ndasubiyemwo, ushaka kugirana isezerano na Kristo kugira ngo uvuke ubwa kabiri. Iyo niyo kado iruta yandi makado yose, nagakiza. Uri hano wifuza gukizwa kugira ngo ube transforme, kugira ngo uhinduke icyaremwe gishasha, duza ikiganza cyawe aho uhagaze ndagusengere. Imana ishimwe. Urahari? Byerekane neza n'ukuboko kwawe. Urakoze, urakoze mushiki wanje, urakoze. Aho hari uwundi, ijambo ry'Imana ntirizira ubusa. Urakoze, murakoze namwe muri inyuma, protokole mube hafi mubaherekeze. Hoba hari n'uwundi, Benedata umwanya usigaranye muri ubu buzima ntuzi, ndabona uwundi, protokole muri hehe, umwanya nk'uyu n'umwanya w'agaciro. Ndabona uwundi, protokole mube hafi mubaherekeze, muze hano tubasengere. Turasigaranye iminota 5 imbere yuko dusezerana. Haleluya. Umunsi umwe natwe twese abaririmbyi ubona ngaha, abantu babagaburira ijambo ry'Imana, babafasha imisi yose, n'abandi mwicaranye baragize ukuguhitamo. Yesu wacu ntashobora kugutera isoni, arahindura ubuzima. Haleluya. Agakiza n'ingabire, ni kado, ni kado ukeneye kwakira, ni kado ya Noeli iruta yandi makado yose, iruta kugombora impuzu n'ibirato, iruta kurya inyama nyinshi, iruta kuja kuri plage, iruta gusohoka cyangwa kuja muri vacances. Iyi ni kado y'agakiza, kandi niyo projet Imana yakoze, umugambi ukomeye cyane ku isi. Abavuga butumwa abakozi b'Imana, muze mushira ibiganza kuri aba bantu, bumve chaleur, bumve iyo affection. Oh, hari abandi bakiriko baraza. Agakiza saka abajene n'abatama, nabo batama muri hano, namwe bajene muri hano, ntimurindire, ntuzi umwanya usigaranye, ntuti umwanya wawe. Satani ntawe agera ijisho cyangwa agera umutwe. Yaje kugira ngo duhongore amenyo, yaje kugira ngo atwice, aturandura, dutikize. Si twebwe gusa, Satani ariho kugira ngo asambure, yice, atikize. Ntagutinya ngo uracari muto, ntagutinya ngo warize, ngo ufise amalisanse n'amadoktora, ntagutinya ngo uva mu muryango w'abakize, ntagutinya ngo uva Bururi canke uva Gitega, uva Ngozi, ngo uva muri Rirare, ntagutinya ngo wavukiye mu Bubirigi, ntagutinya ngo ufise nationalite ki. Ntacatinya, icahiga n'ugusambura ubuzima bwawe. Ntagutinya ngo uvuga igifaransa kurusha abazima n'abapfuye, ntagutinya ngo uri umutunzi, ntagutinya ngo uri umukene. Aragusanga aho nyene akagusya, kuko mission yiwe ni ukurangiza ubuzima bwawe, uburangirize muri Gehinomu. Ariko ndakunda Yesu yaraje
ngo turonke ubuzima, turonke ubugingo busagutse. Ari hano ngo umwaki. Shengero zamura ibiganza byanyu. Rebo shekedeke. Reka twifatanye n'aba bantu kwatura isengesho, gusengera isengesho ryo kwihana. Dusengane nabo. Ndazi kukijijwe wuzuye mpwemu yera, ariko aba bantu Yesu yari guheba ibintu byose akaza mu isi kubera aba bantu gusa, no kubera umuntu umwe. Yari gukora ibyo yakoze byose kubera umuntu umwe, kugira ngo abone ayo yabonye. Musubire muti, Mwami Yesu, ndagushima ko ari wewe Mana yanjye. Warandemye ngo ntihagire ikindi kintu cyangwa undi muntu anyitirira, angira uwiwe, cyangwa ikindi kintu kinyiyitirira. Wandemye ngo mbe uwawe, ngo mbeho ubuzima wandemeye kubaho. Umutima wanjye ntiwuzuremo ikindi kintu kitari ijambo ryawe. Muri iki gitondo umbabarire, kuko umutima wanjye, ubuzima bwanjye bwatwawe n'ibindi bintu, ibyifuzo by'umubiri, ukugarariza, ibikorwa by'umwiza. Nca nisanga ubuzima bwanjye bubishe. Ndagushima ko waje kunkura mu bwami bw'umwiza kugira ngo unyimurire mu bwami bw'umuco. Ndakwakiriye muri iki gitondo. Nakiriye ijambo ryawe rimbohora, nakiriye ijambo ryawe ringira muzima, rinkura mu mwiza, rikanshira mu muco. Umbabarire ibyaha byose, umbabarire ubugarariji bwose, umbabarire kugendera kure yawe. Ndaje, 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 ndarekuye byose. Nakiriye wewe, wewe bugingo buhoraho. Nakiriye wewe munezero w'umutima wanje. Mpwemu yera, shoboza kubaha Imana, shoboza kuzigama ijambo rya data, kugira ngo sinze nsubire gukora ibyaha, sinze nsubire gucumura. Nakiriye umunezero wako gakiza muri iki gitondo. Warakoze Yesu kuza, urakoze kungendera muri iki gitondo. Ndavutse ubwa kabiri, mbaye musha, mbaye icyaremwe gishasha. Ndasezeye Satani n'inzira ziwe zose, ndasezeye Satani n'ubwami bwiwe. Ndagukunda Yesu, ni wowe mwami, ndaguhisemwo. Ni wewe mukiza wanje, ndaguhisemwo. Amen. Hallelujah. Ayo mashi mwumva kwiyega ye. Rebo ya basata yaba. Rebo ya bashikete. Remende boya basagada. Hallelujah. Fiston ngwino. Nimugende muri ziriya ntebe Fiston avugane namwe. Mukurikire Fiston agira ababwire abaha impanuro iminota mikenya. Hallelujah. Hallelujah. Katuzamura ibiganza byacu dushima Imana kubwira ijambo. Hahirwa abafise imitima itanduye, hahirwa abafise imitima itunganye,
zamura ibiganza byawe dusengere isengesho turangiza. Inonde mon cœur, inonde mon Esprit Saint, inonde mon cœur. En toi je trouve la paix et le bonheur. Esprit Saint, inonde mon cœur. Sohora ikintu cyose. Inonde mon cœur. Kuramo umururazi wose. Kuramo iyarara ryose. Urwango rwose. Ukudaharira kose. Ukutumvira kose. Ubugarariji bwose. Ukutanyotererwa ijambo ry'Imana kose. Inonde mon cœur, inonde mon cœur. Esprit Saint, uzura, vogera umutima wanje. Sinshaka ko umutima wanje wuzuramwo ibindi bintu bidakenewe. Yerebo ya baba bashe, inonde mon cœur. Rebo ya baba mande dede. En toi j'ai trouvé la paix, le bonheur. Esprit Saint, inonde mon cœur. Transforme mon cœur. Et je regarde. Esprit Saint, Esprit Saint, en toi je trouvais la paix, le bonheur. Transforme ma vie. Vuga ngo mwami Yesu, mwami Yesu, ijambo ryawe n'ubuzima. Mwami Yesu, icyumviro cyose kiva kuri wewe niyo mahirwe yanje, niwo mutekano wanje, niwo mugisha wanje. Muri iki gitondo nongeye guha agaciro icyo uvuga cyose mu buzima bwanjye, ku mutima wanje. Ndakuzaniye eta y'umutima wanje. Nyuzura, ijambo ryawe rinyuzure, ivyumviro byawe binyuzure, ibishimwa, ibigororotse, ivyubaka abo tubana, ivyubaka ishengero ryawe, ivyubaka igihugu, biba ari byo vyuzura umutima wanje. Ndakwihaye wese, nduwawe wese, lerebosh, nduwawe haleluya, nduwawe we. Imana ibahezagire, mugire weekend nziza mu miryango yanyu, mubandanye kurimbura ku ijambo ry'Imana wawe. Naho kwa gatanu na samedi muri batem, mutumira abantu benshi muri iyo migoroba yose, muramukanye.
ndakwiye kuwawe ndakwihaye ndakwihaye